Haleluya. Yarakoze wadufashije. Hari icyo twibagiye kuvuga ni urubanza rwo kuzoshingurana iteka umugabo wa Madame Florence. Madame Florence umwe muri twebwe ari muri serire zaha hepfo muri Ngagara. Rero yarabuze umugabo, gushingura ni ku munsi wa gatatu, gusezera ni kurikira ibitaro byo kurikira saa moya n'inusu, hama rero tugaca tubaherekeza no ku mpande. Ego rero tumube hafi, ni mushiki wacu kugira ngo ntaze yifashe ico gikorwa kuko ni bihe bitoroshe ari karacamo. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero turashima Imana yadushoboje kuba hano uno munsi, umunsi wa Mungu aba ari umunsi mwiza ku bana b'Imana. Haleluya. Aba ari umunsi wo kunezerwa kuko tuba tugiye mu ngoro y'Imana. Siko bimeze none? Twanezerewe gusenga dukijijwe, kuko utarakizwa ugenda kubera ari kuwa Mungu papa gutwaye, hari ibyo bakwemereye kugira ngo muhira ntibabone kuri umuntu mubi. Ariko iyo dukijijwe ca tuba abana b'Imana bakunda kuja gusenga. Haleluya. Rero Imana igira neza cyane. Tugiye gusangira amajambo dusoma mu ceti c'Abaheburayo, igice ca 12. Ceti c'Abaheburayo igice ca 12 ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Ceti c'Abaheburayo igice ca 12 umurongo wa mbere n'umurongo wa 12. Haravuga ngo Hebrews cete c'Abaheburayo igice ca 12 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Ngo nuko natwe ko dukikijwe n'amasinzi, ari hahandi bavuga igipfungu mu ntumbero yo kuvuga amasinzi canye abantu benshi, amasinzi y'ivyabona angana gutyo, twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye, dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, abona ko atari isoni zawo, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Rero turagiye kuganira kwa ano majambo. Ano majambo ndiko ndayegeranya uko numva nshaka kuyabaganiriza mfashijwe n'Imana, nayise ubuzima butumbereye intsinzi. Une vie déterminée pour la victoire. Ubuzima butumbereye intsinzi. Imana ishimwe. Iki gisoma twasomye ni kimwe mu bisomwa Paulo yagiye yerekana ko umukristo agereranywa n'urushanwa yiruka. Sivyo? Compétition dans la course. Rero ni kimwe mu bisomwa Paulo yagiye yereka umukristo yuko mu rugendo rwiwe ngwa hano ku isi agereranya nk'uri mu ihiganwa ryo kwiruka. Yesu ashimwe. Nico gituma tubona hano bavuze ngo dusiganirwe ivyo twashize imbere. Mu ijambo gusiganirwa harimo gusiganwa, ya la course harimo kwiruka. Haleluya. Kandi uyu yiruka atumbereye iki? Atumbereye intsinzi. Devant lui il y a la coupe. Hariho intsinzi. Natwe bene data nk'abizera, iyo twavyifashemwo neza, imbere hari ibiturindiriye.
Aleluya. Bivuga ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Abana b'Imana iyo tugenda neza, devant nous il y a la coupe, hari intsinzi. Aleluya. Devant nous il y a la coupe, nous sommes des champions. Aleluya. Iyo turushanijwe uko vyashinzwe, Imana ishimwe. Rero ni giki utumbereye? Umukizwa mwene data agomba kubaho ubuzima bufise icyo butumbereye, ubuzima butumbereye intsinzi. Ubundi yaravuze ngo iyo ataco utumbereye kugema nuhusha. Yesu ashimwe. Ibi byose biza kutwereka ingene ubuzima bw'umukristo atari ubuzima bwo guhushagurika. Ubuzima bw'uwizera ni ubuzima butegerezwa kuba bufise urutonde. Nihaba hakenewe urutonde, rukenewe mu bana b'Imana. Aleluya. Ntidukwiye kuregwa akajagari, ntidukwiye kuregwa ibyo ari byo byose. Imana ishimwe. Turakeneye urutonde mu bikorwa, turakeneye urutonde mu tuntu duto duto, turakeneye kugira intumbero mu buzima. Yesu ashimwe. Rero ijambo ry'Imana hano ryatubwiye ngo dukikijwe n'igifungu. Iki gifungu canye aya masinzi bayavuga mu gice ca 11. N'ahantu umwanditsi w'Abaheburayo yerekana ingene abahizi abatwitangiye imbere basogokuruza mu kwizera batigeze batakaza intumbero mu muhamagaro wabo kugendana n'Imana. Aleluya. Kuko birivuga ngo barinze bava mu mubiri bagifise intumbero y'icyo Imana yavuganye nabo. Ngo barinze bava mu mubiri ngo bagifise ivyizigiro, ngo bagifise ukwizera. Aleluya. Barinze baheza Imana ikibanezererewe. Rero ijambo y'Imana ngo nous avons des témoins. Ibi dusabwa birafise ivyabona, hari ababishoboye. Aleluya. Ngo so akwanga akuraga ivyamunaniye, ariko ivy'Imana idusaba bene data hamwe n'ivyoroha mugabo birashoboka. Aleluya. Ubundi iyo aba Yesu agakwepa ivyari bigoye, ntituba twararonse agakiza. Aka gakiza twakaronkesheje na determination de Jésus. Yesu yaje mu isi atumbereye iki? Atumbereye umusaraba. Kandi ntivyari vyoroshe, ariko vyari bikwiye. Vyari bikwiye kandi yarabikoze. Gushikaho uyu munsi twirata ico Yesu yakoze. Aleluya. Nawe mwene data, Imana iranezerwa igihe uri umukristo atari mu kivange, igihe uri umukristo agenda ngaho gutyo mwisi, ariko igihe uri umukristo ufise intumbero. Intumbero niyo kugendana n'Imana mu kwizera. Iyi ntivuga ko uri kurabishobora, ariko ikinezera Imana nuko ufise intumbero. Kufise intumbero uzobishikako, kuko ijambo ry'Imana ngo dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Ntaco tubasha tutamufise. Pempote ingene ubona biremereye uri kuraraba imbere, gumya intumbero. Une vie déterminée. Ubuzima bumaramaza, ubuzima bufise ico butumbereye. Hari ibintu bine za kuvuga nisunze iki gisomwa twasomye. Ikintu ca mbere bavuze ngo twiyambure ibituremera vuba, bituremera vyose. Ica kabiri, icaha kitwizingirira ko vuba. Ica gatatu bavuze ngo Kristo yarihanganye, harimo kwihangana, la patience. Ica kane, ijambo ry'Imana ryavuze ngo dutumbereye Yesu we
wese nyene ngo dusiganirwe ivyo twashize imbere. Nakuyemo ikintu kivuga ngo gushira amaso ku c'Imana ivuga mu rugendo rwawe. Rero ikintu ca mbere hano bavuga ngo twiyambure ibituremera. Haleluya. Nagize igicapo c'umu athlete canke uhiganwa mu kwiruka. Uri kuraraba ingene abayambaye uturato utaravye neza umenga nta birato yambaye. Yambaye akarato kari mu kirenge gahwahutse. Nibutura abayambaye akabutura kameze gute? Nakabutura koroshe umenga yashize isoni mugabo ijya ni tenue de competition. Nakabutura koroshe, nakabutura ari kariruka atumva. Koro agapira nako kameze gute? Nagapira umenga hamwe na hamwe umenga nta wewe yumva katako yambaye mugabo twe turamubona nagapira. Nico gituma mwirushanwa kubera afise icatumbereye ntakeneye ibimuremera. Haleluya. Dans la course ntakeneye ibimuremera. Rero n'umukristo kugira ngo atumbere intsinzi, atumbere Imana iriko iramujana, arakeneye kwiyambura ibimuremera. Kuko tubona urushanwa mu buryo bw'umubiri, mu buryo buboneka, ariko turakeneye kumenya yuko no muri Kristo, muri mpemu, turagira ibituremera, turagira ibitubuza guhahuka ngo tubandanye. Ico gituma umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo twiyambure ibigira gute? Ibituremera. Yesu ashimwe. Ubundi ibituremera Bibiliya ivuga ngo tuvyiyambure kubera biriho. Yesu ashimwe. Rero ibituremera ubundi biri kubiri. Hari ibituremera vyubatse, hari ibituremera biri heyeri canye biboneka bitahuritse. Uwo ni umuce wa mbere w'ibituremera. Ariko hari ibindi bituremera mu maso y'Imana bidatahuritse. Nico gituma ugiye hariya mu gice cya mbere cya Petero igice cya gatanu ku murongo w'indwi haravuga ngo déchargez-vous si lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Ngo mumukorere amaganya yanyu yose. Rero dans la course igihe dutumbereye imbere hariho ibituremera, hari imitwa ya de fardo, hari ibituremera vyumvikana. Ivyo navyo nyene Bibiliya ivuga ngo tuvyiyambure kubera iki? Kuko Kristo arahari kugira ngo atwikorere iyo mitwaro, afin que nous continuons, kugira ngo tubandanye twiruke, tubandanye velo beats. Yesu ashimwe. Rero hari igihe umuntu yumva umenga Imana ntikiriho. Kubera iki? Kuko hari ikibazo. Hari igihe umuntu yumva umenga agakiza nikagishoboka kubera hajemo ibibazo. Hari igihe umuntu yumva umenga ubuzima bwatakaje intumbero kubera hajemo ikibazo. Ariko tubona ko ijambo ry'Imana rivuga ngo twiyambure ibituremera. Ngo mumukorere, bikorere Yesu, bihereze Yesu. Ikibazo wikoreye nico wahaye Yesu. Aba bantu si bamwe. Kuko ikibazo kigifise ni ukuvuga ngo ni umutwaro nyene ufise, ikuraje ishinga ni uwo mutwaro ufise. Ariko nimba umutwaro wawe wamaze kuwuha Yesu, ni ukuvuga ngo wewe wahawe amahirwe yo kwitwararika ibindi. Imana ishimwe. Wahawe amahirwe yo kuja hehe? Kuja imbere. Usomye aha mu gice cya mbere
cya Petero, igice cya mbere cya Petero, igice cya 5 ku murongo w'indwi. Dore ku murongo wa 6. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izuba shire hejuru mu gihe gikwiye. Bene data, igihe gikwiye cy'umuntu wese cyama gihari. Haleluya. Ku murongo w'indwi, muyikorera amaganya yanyu yose, kuko ibababara. Haleluya. Rero mwene data, kugira ngo ubeho ubuzima butumbereye intsinzi, kugira ngo ubandanye kugenda ubandanya udasubira inyuma, udacika intege, urakenera kumenya yuko nimba wabuze, nimba kumbure hari ikibazo kanaka, ikibazo cy'indwara, igitero cyaje, ibyashitse byabananiye kwihanganira, naho biruko Imana irakenera ko mubandanya kuyizera. Ariko nimushaka kubandanya kuyizera, kuyitazira no kuyihimbaza, nushaka kubandanya muri ko murabaho ubuzima Imana ibashakamo, igihe mutaratahurira ibanga ry'uko ijambo ry'Imana ngo muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara, uyu munsi ubimuhe. Haleluya. Uyu munsi ubimuhe. Rero duhamagarwa kwiyambura ibituremera by'ibihe turiko turacamo. Ibindi bintu duhamagarirwa kwiyambura ni imitwaro. Hari ibyo twitwa imitwaro tugomba kwiyambura imbere y'Imana bidafise agaciro. Kuko hano tubona imitwaro ifise agaciro Imana ivuga ati yizanire. Ariko hariho n'ibindi twiremeka tudakwiye kwiremeka. Yesu ashimwe. Ndashaka kugendana umutwaro igihe kirekire kubera duhura ntundamutse. Iyo mitwaro iraba? Irabaho. Uwo mutwaro Imana ntawe ntiwemera. Iyambure. Haleluya. Bashaka kugendana umutwaro w'umuntu akuvuga. Burya hari umuntu akuvuga, kila kona akuvuga, aho uciye aravuga. Ni umutwaro. Uwiyambure mu izina rya Yesu. Zaburi 37 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 35. Ntuhagarikwe umutima n'inkozi ntukagirire ishari abakora ivyo. Umurongo wa 2, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Ngo n'ibintu imbere y'Imana n'imboga, si imitwaro imbere y'Imana. Rero ibi ni bimwe mu bintu bituma tutaja imbere. Burya abantu kenshi batuma tutaja Imana igomba ko tuja. Baratuma tudakora ivyo Imana igomba ko dukora. Abantu baratuma tudashika, tutaba mu kibanza Imana itugombamo. Shakwiri gufyuye umunwa udasenga. Shakwiri guririte ubihiwe. Ashaka gusiba kwishengero kubera ibintu nk'ibi. Umurongo wa 3, wizigira Uhoraho ukora ibyiza, guma mu gihugu ushishikara ivy'ukuri. Kora ibyiza, ushishikara ivy'ukuri. 4, uhimbagwe n'Uhoraho nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. 5, ukorera Uhoraho urugendo rwawe rwose, aba ari we wishimira nawe azobishitsa. Haleluya. Rero bene data, ijambo ry'Imana yatubwira yuko nimba tugomba kugira ubuzima butumbereye intsinzi, hari ivyo twiremeretse
bategerezwa kwiyambura kuko imbere y'Imana atagaciro bifise. Kandi bitafise agaciro imbere y'Imana nibigira agaciro imbere yawe. Nugomba kugwara kubera umuntu yakubesheye. Complot on travail. Birashika kubuzi kenshi mugasanga murafise akagwi katabemera kubera kumbure mwebwe raporo zanyu ziri juste. Umuntu yama afise amanyanga muri dossier nawe bikaba bimeze neza, automatiquement uwo acaba umwansi. Ariko nurara udasinzire kubera raporo yawe igororotse, iyo wundi irimo amanyanga agaca agenda avuga ati kishira imbere kikipendekeza mw'izina rya Yesu, uwo si umutwaro. Haleluya. Niyambura ibibaremera. Hari ibintu bituremera tuzana hano tukahamagara bene data, reka guhamagara bene data ukuvuga uwo si umutwaro. Ubwo n'ubwatsi n'imboga. Rero bene data nivyo la traite arondera ibiwahutse kubera iki? Ntashaka ibimushira hasi, ashaka ibimuterura. Rero hariho ibituremera mu ntumbero yo kudushira hasi. Amajambo y'insaku, amajambo yo kuvuga, kubesheranira, kwambikana ibara, ubwanko, iki mw'ishengero guhiganwa, niwe nukuri ameze uku, ntakura arakijijwe mugabo imyaka amaze ntituzi ibyarimwo. Ibintu nk'ivyo n'amajambo yo gushira hasi. Ariko nukwiye kwemera imitwaro nk'iyo. Il y a des distractions, ibintu bidusamaza. Haleluya. Rero ikintu ca mbere kugira ngo dutumbere insinzi y'Imana ku buzima bwacu no kwiyambura ibituremera. Ikigira kabiri ni icaha gikunda kutwizingirirako. Icaha gikunda kutwizingirirako ni igihe wubaha Imana, urakunda Imana, urakunda Yesu. Mugo hari icaha ubamwo vyoroshe. Nubwo ico caha iyo kijewe kigutwara vyoroshe. Uko kigusanze niko mugenda. Aho kigusanze, uko kije kirafise kuba kigutwara uko kigomba. Muri mu buzima bw'ivyaha, mugabo afise icaha kikwizingirirako vuba. Bega ivyo vyaha birimo mu bakizwa. Birahari. Paulo aravuga ati twisuzume ni twebwe twizi. Haleluya. Usomye aha mu cete ca mbere c'Abikorino igice c'icenda. Cete ca mbere c'Abikorino igice c'icenda. Ku murongo wa 26. 1 Corinthiens 9 verset 26. Ngo nuko nanje ndibuka, uri Paulo, ariko sinkutazi yaja, nkubitana ibipfusi ariko sinduhusha. Haleluya. Paulo il était déterminé mu buzima bwiwe n'Imana, mu muhamagaro we n'Imana, muco agomba gukora ku munsi. Dans son agenda il était déterminé. Nico gituma yakora vyinshi vy'akamaro uyu munsi tucirata kubera iki? Yari déterminé, yari afise intumbero. Ariko hano ico avuga ngo kandi ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje simboneke ko ntemewe. Haleluya. Dukijijwe ntitugikunda ivyaha ubundi. Ikiranga umukizwa n'umuntu yanka ivyo yahozemo, kandi kuvyanka ntibikimusaba inguvu nyinshi kuko muri we ni musha.
ntibimugisaba ingufu ko muri we ntimusha. Ntakiri mu madeba yo guheba inzoga cyane kuzinywa. Ntakiri muri bya byiyumviro by'ibyaha, ahubwo icyaha kuri we cyaraciriwe urubanza. Mugabo icyaha kikwizingira ko vuba ni ahantu by'ukuri uhamagarirwa gufata umubiri wawe muri kote kanaka ukawugwanya. Aleluya. Ntukivayanga mu byaha, ariko uri kuraraba hari ahantu umubiri ukwiye kuhagurukira ukawuhindura umuca. Ego ari umuwonkere nkunda, ndakunda izina ryiwe, yitwa Sinibabara. Nta umundi muntu, hari umuntu yitwa Sinibabara ngaha. Aleluya. Rero bene data, hari igihe iki cyaha kikwizingira ko ni kimwe na Satani avugira ko. Hari intege nke wimenya ko, kandi izo ntege nke ukama wumva umenga nukuri aka kantu, ukama umenga uri nk'umuntu yavunitse muri cheville. Hari igihe umuntu aba yaravunitse kandi nta kigikogwa munsi y'imhemu, ntiwemere kuba kamuga k'ikintu kanaka. Bisaba iki? Bisaba gufata umubiri wawe ukawugwanya, ukawuhindura umuja, ukavuga ati kuri pornography je me révolte, ku majambo y'insaku, kuko burya insaku, burya umuntu asakuze rega araryoherwa. Mwasako usakuza burya iya di plaisir z'umubiri. Atasakuje nukuri ntiyakoze ikintu kiryoshe. Mugabo yavuze umuntu uwo munsi yakoze ikiryohera umubiri. Icyo ni icyaha kikwizingirira ko vuba. Uri kuja mu ijuru mugabo ugenda ubwata, uvuga ati ubu bumuga ndabwase mu izina rya Yesu, ucugororoka. Simbwira mwebwe, nanjye ndibwira. Ega icyaha kizingira ko umuntu vuba na pastor arakibwirwa. Aleluya. Kuko n'urugamba. None si Pawulo abivuga ngo nkwanye umubiri wanje nkawuhindura kugira ngo nanje ndi imbere y'abandi mejeje kwigisha, simbe ku mugayo, simboneke ko ntemewe. Haleluya. Rero imbere y'Imana mwene data ntuboneke kutemewe. Aleluya. Kumbure ko pornography yagufashe, kumbure ko kwikinisha masturbation kwa kwiganziye, iki ni ikintu kikwiganzira. Kumbure ko hari umuntu yakunaniye kwiyambura, w'umugabo cyane w'umugore. Kumbure yuko amajambo ava mu kanwa kawe yakunaniye kwiyambura. La stratégie ni faire violence umubiri wawe. Ugire gute? Ugwanye. Ushaka kuba warabiretse, ariko uyu munsi nkuru nziza nuko icyo kintu vy'ukuri kikuza kubona Imana, wama wicuza, wamurizwa nacyo ukigwanye. Hariho kuba wararetse, ariko harimo no kugwanya. Kandi nimba uri kurakigwanya, hari amahirwe yuko intsinzi utumbereye intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya. Abikolosayi igice cya 3 ku murongo wa 4. Abikolosayi igice cya kangahe? Igice cya 3 ku murongo wa 4 haravuga gute? Haravuga ati ku murongo wa 5, duhere kuri 4, Colossiens 3 verset 4. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe nawe mu bwiza. Nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanye, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose, n'ukwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwa mana. Twica ingingo zacu ziri mu isi.
uri kuraraba urabona ko hari ingingo yawe igitwagwa n'icaha, hari icyaha kikwizingira ko vuba imbere y'Imana. Ntuvuge ngo vyaranse, ko hari igihe tuvuga ngo vyaranse maze kucihana kenshi, nako naragira bangire deliverance kenshi, vyaranse. Oya, vyaranse si imvugo y'imbere y'Imana, ahubwo dukwiye kwigira kw'aba bahizi. Haleluya. Bamwe ngo turi n'igifungu c'ivyabona. Haleluya. Paulo ni igifungu c'ivyabona kugurwanya umubiri, akanka ikiwuhumanya c'uburyo bwose. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi twavuze kigira gatatu, tubona hariya mu Baheburayo igice ca 12 hariya twasomye, avuga ngo dutumbere Yesu wenyine ku murongo wa 2, ngo niwe nyanduko kwizera kwacu kandi niwe yagusozereye, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba. Haleluya. Abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Rero abantu bagomba gutambukira mu buzima butumbereye intsinzi, bufise kazoza, bwirata ejo kuzoshinga intahe, n'abantu bihanganira ibihe, kuko ibihe nibiza, ibihe nibishika. Sinzi igihe uri kuracamo, haba mu muryango, haba ku kazi, wihangane, ugire la patience, wihangane. Tashaka gusoma Abaheburayo igice ca 10 ku murongo wa 35. Hanyene Abaheburayo igice ca 10 murongo wa 35. Nuko nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'imeri ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Kuko hasigaye igihe gito cane, kandi uwugiraze azoza ntazoteba, ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, nayo niyo njoro ntazohimbana umutima wanje. Ariko tweho niturabo mu biyonjora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Ukuze kwihangana muri wewe. Faut développer la patience. Kwihangana ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera. Kwihangana ni iki? Ni ingene wifata hagati y'ibiriko biraba no gushika uzoshike ku ntsinzi. Ni inyifato yawe hagati y'ivyo uri kuracamo no kugishika uzoshike ku ntsinzi. Ugire kwihangana. Haleluya. Nakunze iri jambo hano rivuga ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Ikigaragaza umuntu ase kwihangana nuko naho ibihe bigoye ariko akora ivy'Imana igomba. Haleluya. Ubundi kwihangana si igihe cyo kwidodomba. Kwihangana si igihe cyo gukubitira agatoka abantu. Ngararariye mugabo nk'ubu je ntiyumvira aho ndaye. Aho uraye Imana irahazi. Mugabo sima ko umuntu yumvira aho uraye. Ngikizwa umwe mu bari bankuriye tugira dufungure narasenze, sengera n'abataronse. Neje gusenga nambwa ati no n'abataronse nk'ubu bafashije iki? Erega baraburaye. None ntidukwiye gusengera abataronse, mugabo utaronse burya yabuze. Wewe jya ujyame utaronse Imana iramubona. Rero kwidoga mu bihe bigoye ntiwidoge, ahubwo ihangane. Ahubwo umenye icyo ukwiye kubandanya uko ukora.
kuko hari icyo Imana igushira ku mutima mu bihe bigoye, hari icyo ukwiye gukora. Aleluya. Mu bihe bigoye si igihe cyo kwidodombera Imana, si ukuburanya Imana, si ukubaza Imana ati quand, jusqu'à quand. Burya hari ikigeragezo giteba. Hari situation umaramo 3 ans, 6 ans, 10 ans. Aleluya. Yesu ashimwe. Rero ubundi ikibazo gikunda kuhaba, kuko iri jambo kwihangana, la patience cache le mot endurance. Burya mu kwihangana haranyegejemo ijambo rivuga endurance. Endurance twavuga gute? Gushishikara, perseverance, harimo kubandanya, kugwiza inkomezi. Rero ikibazo gihari nuko dushobora kuba turiko persevera mu bintu bitari iby'iwacu, mu by'Imana itatugombamo. Uwihangana yihanganira aho Imana imugomba. Uwihangana yihangana yumva ko Imana iri kumwe nawe. Uwihangana yihangana yumva ko Imana itari kamubwira kuri mu cyaha. Uwihangana yihanganira mu by'Imana imugombamo. Rero l'endurance sigura iki? Sigura ngo ni ibinyene igihe niki, nukuri nta cyaha urimo, n'ubugombe bw'Imana, aha iki gikombe ni gwawe. Kuko biritubwira ngo na Kristo yihanganiye iki? Umusaraba, ngo ntiyawubona nk'isoni. Yesu ashimwe. Aleluya. Haleluya. Igihe nariko nca mu bugaragwa, ntaratahura neza ubwo bugaragwa ico busigura, kuko ku mwana w'Imana nta bugaragwa butagira isiguro. Ubugaragwa si uguhanwa. Ubugaragwa si ubuzima bwawe bwakwamye. Ubugaragwa si uguhebwa n'Imana. Ubugaragwa burafise isiguro mu maso y'Imana. Ico uri kuracamwo cyose niwaraba neza kirafise ico gisigura. Ntaratahura ubugaragwa nariko ndacamwo ico bwavuga, kwari kwiyumvira ibitari vyo. Narababwiye isengesho nakora, Mana ngira umugabo nk'abandi nagomba kuriha ruwaye nk'abandi, ntangerasiyo nk'abandi, ariko aho ndi harumye. Ariko maze gutahura yuko ubugaragwa bwanje busigura ihamagagwa, naciye mvuga ati yo, naciye nezerwa, sinari ncidoga. Haleluya. Haleluya. Sizibagira igihe twahuye na mwene data amihando ry'igitoki. Ihando rimwe ry'igitoki. Imana imuhezagire. Oya yuguruye kapu. Amihando rimwe ry'igitoki. Kapu yarafise umuduga afise urutoki rungana gutya. Urutoki amihando rimwe ry'igitoki, mugabo mwe mwumva ihando yamaye tumwe two munsi. Ku gitoki hari utuntu twahehe, tumwe two munsi, kandi iyo bimeze neza turya ntidutekwa. Hari ibintu twibuka bikaba bitoroshe. Aleluya. Iryo hando naritwaye muri ka gasashe kirabura, ubu ntagari. Ariko yaragahaye uwahamaga, uri karacugwa. Ari umuntu araguha agatoki nkako wewe. Haleluya. Ariko cari co gihe, niko vyari bimeze. Ni kwari ugutabwa, ni kwari guhebwa, ni kari agasuzuguro, cari igikombe canje. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ariko Imana imaze kumbwira ati ibi byose n'umuhamagaro, ibyo dutoki bamaye, ibyo duki bamaye, naciye mvuga ati yewe Mana urakomeye, wapermese ko bamudutwe tw'igitoki. Haleluya. Yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi soni zawo. Ariko madama yaraba ico gitoka aracubaha, mugari karagi wata biranka. Ndamubwira ati wata ico gitoki vuba. Nawe arambwira ati ega nta gitoki baguhaye. Ati harumutse. Aha ngo batwita uturegeya. Yihangane musana. Ubuzima butumbereye insinzi n'ubuzima burimo kwihangana. Haleluya. N'ubuzima burimo kwihangana. Erega mama bavuga ngo nigisha nwenza, sugu twenza. Ivyo biri mu bingize jewe, biri mu vyo nigisha. Uranyihanganira niba mubona nigisha nkina, mba ndiko ndigisha. Haleluya. C'est ma vie, c'est mon appel. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi Imana yarantabaye. None ubu wo muturegeye ubu nta turegeye wewe wompa. Ubu wewe wuguriye kapo ucumbwira ati mzee tahana ico gitoki. Mugabe igihe cyuko bamuturegeye. Haleluya. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 4 havuga gute? Haravuga ngo ariko ukwihangana guhinguwe, ukwihangana gukwiye, ukwihangana gukwiye, ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako, ngo mubone gutungana gose muhinguwe, mutahashije na kimwe. Igico gitoki nagihawe na mwene data, bazongwa n'umupagani, yari uwizera, mugabo yari kahingura ukwihangana, ngo mubone gutungana gose muhinguwe, mutahashije na kamwe. Ariko asangwa hari uwo muri mwebwe. Oya dusimbire ku murongo wa 12. Hahiriwe umuntu yihanganira umugerageza, ko niyamara kurama ibyigeragezo bise objectif maso y'Imana ni kurama, nukugira uzobe icisi keneye, nukugira uzobe cy'umuryango ukeneye, nikugira uzobe cy'ishengero rikeneye, nikugira uzobe umugisha abandi kubera ibyo waciyemwo. Haleluya. Rero aho uri kuraca ureke ukwihangana guhingura igikorwa cako. Imana ishimwe. Rero ikindi kintu ca kane nagomba kuvuga, dans une vie déterminée pour la victoire, harimo gushira amaso ku c'Imana ivuga. Yesu ashimwe. Abantu batumbereye mu rugendo rw'Imana, abantu batumbereye muri kazoza k'Imana ku bugingo bwabo, n'abantu batagenda baraba kubiboneka. Ils courent vers le but spirituellement, bagenda barabisha amaso y'imwemu. Nico gituma ijambo ry'Imana hariya ryavuze gute? Hariya mu Baheburayo turabona ku murongo wa 2 havuze ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduko kwizera kandi niwe yagusozereye, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere. Yesu ntiyabona umusaraba, ntiyabona amakuba, ntiyabona abamuvuma. Uwo musaraba wari ufatanye n'umunezero yashizwe imbere, ku
kubw'umunezero yashizwe imbere ngo yihanganiye umusaraba. Mwene data, hari umunezero washizwe imbere. Naco bitwaye ingene bisa, ariko hari umunezero washizwe imbere. Nawe uyu munsi byo babigoye, nawe uyu munsi wabona umenga ntibiryoshe, nawe uyu munsi wabona umenga uri kuca ahantu hadatahuritse, nawe uyu munsi wabona umenga nturi kuratahurwa. Icyo ukenera kwihangana. Haleluya. Ukongera ukaraba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo tubona hariya mu gice cya 2 cya Timoteyo, igice cya 4 umurongo w'7, igihe yatera intege Timoteyo amubwira ati, nagize gute? Nagwanye intambara ziza, nazigamye ukwizera. Aleluya. Abagenda batumbereye intsinzi n'abantu bagenda bazigama bagenda baraba icyo Imana ivugana nabo. Bamenya igihe aho kigeze, bamenya amasaha bagezemo, bamenya igihe barimwo, bigatuma batagenda baraba kubiboneka, ariko bakagenda batumbereye icyo mpwemu yerabereka. Dusome no murongo wa nyuma, Abikorino wa 2 igice cya 4 ku murongo wa 16. Abikorino wa 2 igice cya 4 ku murongo wa 16. De Corinthiens 4 verset 16. Haravuga ngo, nico gituma tutihebura. Mbwira mugenzi ati niwihebure. Nico gituma tutihebura. Ariko nawe umuntu wacu ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka mushasha uko bukeye. Hanze ntakihashira, hanze mu biboneka ntagikomeza, ntagitanga ivyizigiro, ariko kubera twihanganye tugenda turi mu ijambo, à l'intérieur de nous, muri twebwe hari ishimwe, hari umunezero, hari amahoro, hari ijambo, hari gusenga. Aleluya. Umuntu wacu w'imbere yama yiyubura uko bukeye, ngo kuko amarushwa yacu y'iki gihe awahutse yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. 18. Natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba ari iby'ibihe bidashira. Biboneka ni iby'igihe gito. Igihe kigoye ni icy'igihe gito. Ubuzima bwawe ugeranije n'ibihe bigoye, n'ibihe by'ibiboneka, ivyo ni iby'akanya gato, ariko wewe ubikiwe byinshi, ubikiye iby'ibihe n'ibihe. Aleluya. Bene data, ubundi ntitukababazwe n'imibabaro y'iki gihe, kuko iyo twitwaye neza, burya Imana n'umwizigirwa. Imana n'umwizigirwa. Uyu munsi ushonje urababara, mugabe inzara washonje ntuzoyibuka ukundi. Aleluya. Iyo ushaka kubona atamuzi wokuranya, ukamuvuga ati ndasubira nayo yayindi, ndasubira nayo cya kirato. Birashika. Kwa Mungu kamuharuriye Mungu iyo muzi uyitwara. Kwa Mungu yari niyo nyene. Mugabe igihe cyo guhindura kiri, kandi cyo nkundira Imana, iyo utanguye guhindura ivy'imuzi imwe biba bihetse. Nukuri Imana n'umwizigi. Iyo utanguye kujya none nimubizi aho Imana yabakuye, ubu ndazi nimurasubirayo. Aho mutera mutagata, mutera muvyibuha, amapromotion, mwurira indege, abatari bafise imidugu murayifise, abari biga mwaraje amashure, abari inkumi bararongowe, abatari basaba. None suko bimeze. Rero ibiboneka ni ivy'akanya gato, ariko ibitaboneka ni iby'ibihe bidashira. Utunze umuduga wa mbere burya karabaye, uri uwizera, ni witeguwe inyuma, witeguwe.
ego iyo ni banga. Dawidi avuga ati ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi canye ngo uruvyaro rwiwe ruse. Ni principe y'abasogokuruza n'Imana. Haleluya. Rero bidusaba iki? Turakeneye ubuzima buri determine, ubuzima busiganirwa, ubuzima butumbera ivy'Imana itubikiye imbere. Amashi menshi ku Mana, amashi menshi ku Mana. Haleluya. Tashaka kuvyaguruka, wiyambura ibikuremera, umubiri wawe ugwanye, uhindura umuja kubw'icaha kikwizingira ko vuba. Haleluya. Dans le Saint-Esprit wihanganire ivy'aka kanya, ugenda utumbereye ibitaboneka, ukura amaso kubiboneka ariko utumbere bitaboneka. Reka uduze ibiganza vyawe. Baririmbyi badufashe. Nuhimbazwe mwami wanje, nushemezwe wera werutare nihi uchimbayeho ngo ndagushime, mbayeho ngo ngushime. Hosana, utuze ibiganza vyawe ushimire uwo mwami wawe. Urakoze Yesu, uri mwiza Yesu, ugira neza. Dufise vyinshi vyo kukubwira ariko nta majambo dufise yo kubivuga, ariko kimwe gusa twumva nuko imitima yacu ifise ishimwe Mwana. Iyo twibutsa aho waducishije, dushima ingene watwimenyekanishije ko. Turanezerwa iyo twibutsa ingene wadukuye mu vyaha. Shima mwene data. Hari igihe wumva umenga ntavyo ufise ubwira Imana. Uyu munsi Imana iragukunda. Uyu munsi Imana ikwitayeho, Imana irakwitwararitse. Oh, haleluya. Uri mwiza Mana, ugira neza. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryadushitse kuno munsi. Basogokuruza bagendanye nawe, bari bafise kubaha ijambo ryawe, bari bafise
dufise gutinya icuri mu maso yawe. Natwe turisengeye muri kino gitonzo, ushishikare kuvyura muri twebwe cette révérence, uvyure muri twebwe gutinya izina ryawe ryera, uvyure muri twebwe kubaha icuri. Uri Imana yatwimenyekanishije ko, uri Imana yatwiyerekeye muri Yesu, utugirira imbabazi mu mwana wawe ukunda Yesu, wadusubije mu ivyizigiro bizima, waduhinduriye ibihe, waduhaye agakiza. Uyu munsi nta kindi twirata, twirata ingene iminsi mibi wayihinduye iminsi y'umunezero. Tugukomeye amashi menshi, yaduhinduriye amateka, yaduhinduriye ibihe. Nusamare bandanye usenga mwene data, senga senga senga, ibutse uyu mwami ivy'inkomezi yakoze ku bugingo bwawe. Ibutse Imana ibitangaza yagukoreye, ibutse Imana ineza yayo n'ubuntu bwayo ku bugingo bwawe. Dukora isengesho rya nyuma. Reka ubwire Imana ati Imana ndagomba gushishikara. Iri ni isengesho tugiye gusenga kano kanya. Turagomba gupersevera. Nous voulons percer. Turagomba kubandanya. Senga ni wisengere. Isengesho tugiye guheza ko ni isengesho ryo gukomeza, isengesho ryo kuba déterminé dans la vie spirituelle. Hari umuhamagaro uri ku buzima bwawe. Ya senga senga senga. Mana 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 mana. Ndakweretse uyu yararemerewe, ndakweretse uyu ari enveloppé, akikujwe n'ibimuca intege. Uduhe gushishikara, uduhe kubandanya, uduhe gukomeza dans la foi. Mana twanse kugenda turaba kubiboneka, twanse ibica intege biva ku bantu, twanse guca ibica intege biva ku bihe. Mana we, ndasengera umuntu wese ari hano yarakikujwe n'ibimuca intege. Uduhe gushishikara, uduhe kubandanya, tugukomeye amashi menshi mu izina ryawe gira Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Turarangije bwoko bw'Imana. Tugira ubuzima butumbereye, ubuzima bufise intumbero, une vie déterminée. Hari Imana iriko iradutwara bene data. Muri ibyo yavuze ngo saha gusa hariho ahandi ndagomba kuhanshitsa. Hari Imana iriko irakujana. Rero Imana ibitsangira imbere, umuntu akeneye gukizwa araza kuza ngaho imbere, ntagende tutamufashije. Imana ibitsangira imbere, muze mugire indwi nziza n'ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo.